nkwifuriza kugubwa neza uri mu bice bitandukanye ubasha kunyumva neza gatanu reka nizere yuko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. Reka tugaruke n'ubusanzwe ku ntambara ikomeje kubera muri Kongo, aho bikomeje kuvugwa yuko umwuka wabaye mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, bishinjanya buri ruhande. U Rwanda rushinja Kongo kuba yifatanya n'umutwe wa FDLR rurimo interahamwe basize bakoze jenoside mu Rwanda, ndetse na Kongo ikavuga yuko u Rwanda rutera inkunga M23 itera iki gihugu. Ni nkuru yanditswe n'igihe yuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Kongo, bahujwe na Perezida wa Afurika Yunze Ubumwe witwa Macky Sall. Ni nkuru yaho umutwe ugira uti Perezida Kagame na Tshisekedi bagiranye ibiganiro na Macky Sall. Komeza igira iti Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Senegal Macky Sall, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, bagaruka ku mwuka mubi umaze iminsi ututumba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mu butumwa Perezida Sall yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, yashimiye Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi, avuga ko ibiganiro byabo byabaye hakoreshejwe telefone, bikaba byari bigamije gushaka umuti ku kibazo kimaze iminsi hagati ya RDC n'u Rwanda. Yagize ati ndashimira Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame ibiganiro twagiranye kuri telefone ejo hashize n'uyu munsi mu rwego rwo gushaka igisubizo ku bwumvikane buke buri hagati ya RDC n'u Rwanda. Perezida Sall kandi yasabye Perezida wa Angola Joao Manuela Gonçalves Lourenço gukomeza gushyira imbaraga mu bikorwa by'ubuhuza. Ati ndasaba Perezida Lourenço wa CGLA gukomeza inzira y'ubuhuza iganisha muri iki cyerekezo cyo gushaka amahoro hagati y'impande zombi. U Rwanda na RDC bimaze iminsi bifitanye ibibazo bishingiye ku mutekano, aho Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 ifata nk'uw'iterabwoba, ukaba ukomeje kugaba ibitero muri teritwari ya Nyiragongo na Rucuru. Ibi byatumye Kongo ifata umwanzuro wo guhagarika ingendo za Rwandair zajyaga mu mijyi 3 yo muri icyo gihugu. U Rwanda ruhakana ibyo gushyigikira M23, ahubwo rugashinja ingabo za Kongo FARDC kwifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ugize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ndetse ukaba ukinafite uwo mugambi. Mu cyumweru gishize ingabo za Kongo zarashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda, byangije ibikorwa remezo bitandukanye, binakomeretsa abaturage. Ngayo nguko gusa n'ayandi makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Icyo yahereye mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri RDC abantu baharurwa mu majana barakoze imyerekano yiyamiriza u Rwanda ejo ku munsi wa mbere i Kinshasa ku murwa mukuru w'ico gihugu, bagiriza u Rwanda kuba rufata mu mugongo umuhari M23 mu gihe icuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri bibanyi kirushiriza kwiyongera. Abari mu myerekano basabye ko ambasaderi w'u Rwanda yirukanwa mu byivugo byabo, bavuga ko Kongo ari igihugu cyabo, ata santimetero n'imwe izoja ku gihugu cy'u Rwanda. Kongo imaze imisi yagiriza u Rwanda ko rufasha umuhari M23 ugizwe hanini n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, hari nyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'uwo muhari n'igisirikare cya Kongo mu ndwi iheze mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ihana urubibe n'u Rwanda. Ariko umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Kongo itugaye umuryango w'ibiganiro. Igisirikare cy'u Rwanda RDF mu nyuma cyaciye kivuga ko hari abasirikare bacu babiri banyurujwe bari mu bikorwa byo gukizura, kikavuga ko bari mu minwe y'umuhari wiyemeje kubohoza u Rwanda FDLR ukorera mu buseruko bwa RDC. Nashiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ku munsi wa gatanu ko iyi mirwano yatumye hawunga abantu 72,000, ritako rigabisha ko bashobora kubangamirwa iyo bahungiye kandi n'amazu yabo ngo ashobora kuzosamburwa.
muri iki gihugu nyene ubwicanyi ntibusiga ubundi. Abaroberi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barisha abantu 16 bakomeretsa abandi ndwi hamwe bongera baturira n'imodokari mu gitero bagavye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu buseruko bw'ico gihugu. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ryavuze cyo kuwa mbere kw'ico gitero catanguye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana i Bulongo muri Kivu y'uburaruko. Umukuru gwaruka mu gace byabereyemwo ariwe Andika Mihekto yaragirije umuhari ADF kuba ari wakoze ubwo bwicanyi. Ishiramwe Croix Rouge rivuga ko umwe muri abo bishwe yari umukozi waryo yishwe ariko aragerageza guhunga. Iki gitero kibaye ica kane gikozwe na ADF muri ako karere ka Bulongo kuva mu mwaka wa 2020. Tukiri muri Afrika kandi muri Senegal igipolisi carahagaritse abantu ba mbere bakekwa kugira uruhara mu icwa ry'abana b'inzoya 11 baheruka gupfira mu bitaro. Baturiwe n'umucanwa ahashirwa abana bavuka batageze mu gisagara ca Tivaouane mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa gatatu. Perezida Macky Sall yaciye akura mu mabanga umushikiranganje w'amagara y'abantu Abdoulaye Diouf Sarr umunsi wakurikiye iryo bara. Sendika y'abakozi bakora mu gisata c'amagara y'abantu bayavuze ko batatu bafashwe ari umwakirizi muri ibyo bitaro, umuforoma hamwe n'uburongoye igisata kijejwe abakozi muri ibyo bitaro. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru ku ntambara muri Ukraine. Abakuru b'ibihugu vya Buraya barumvikanye ku guhagarika kugura ibitoro biva mu Burusiya inyuma yo kumvikana n'igihugu ca Hongiriya kiri ku Buraya cari casabye kubangira ku bindi bihano bishasha uwo muryango wari wateguye gufatira Uburusiya. Igihugu ca Hongiriya cavuga ko kitaritegura bihagije ku buryo cyo kwiba ko nticongere gukura igitoro mu Burusiya. Umukuru w'urwego nyobozi rw'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko bumvikanye ibihugu vya Buraya ko bizoba byahagaritse kugura ibitoro mu Burusiya ku bice bingana 90% gushika mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu gihe inteko z'Uburusiya nazo zirushiriza kwigarurira ibice bitari bike mu ntara ya Donbass mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine. Hani Washington muri Amerika, Perezida Joe Biden nawe yavuze ko atariko ararungika muri Ukraine ibisasu vya rokete bishobora guterwa gushika ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yasavye Amerika ubwo bwoko bw'ibirwanisho kugira barabe ko botururuza ibitero by'Uburusiya. Ukraine iheruka kuronswa kandi na Amerika imfashanyo ya gisirikare ingana n'imiliyaridi 40 z'amadolari mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu. Iyo mfashanyo yazayiyongera kuzina imfashanyo Amerika imaze guha igihugu ca Ukraine. Mushikiranganje mushasha w'Ubufaransa jejwe imigenderanire Catherine Colonna mu rugendo yari mu Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine yavuze ko igihugu ciwe citeguye kongereza imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine kugira hagarikwe ibitero by'Uburusiya. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo muri Iraq abategetsi bajeje umutekano bavuze ejo kuwa mbere ko hafi misile zitanu zatewe ku ikambi irimwo abasirikare ba leta z'umwe za Amerika mu bugaragwa buri mu burengero bw'ico gihugu. Abasirikare babiri ba Iraq bavuze ejo kuwa mbere ko ico gitero cakozwe ku ikambi ya Ain al-Assad ni mu ntara ya Anbar mu burengero bw'ico gihugu. Bavuze ko hononekaye utuntu duke ariko kandi atabahakomerekeye. Abakoze ico gitero ntibashotse bamenyekana, ariko leta z'umwe za Amerika ikunze kwagiriza imihari y'abarwanyi bari muri Iraq bashikiwe na Iran ko aribo bakunze gutera abanyamerika mu gihugu ca Iraq.